Alors tudatevye tugomba twinjire mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, hama twibukanya yuko turi mu kwezi turiko twiga cyane ivyerekeranye na Mpwemu Yera. Hama no musi turaza ku avansa gatoyi, ndaza kugerageza kudasoma imirongo myinshi kugira cyane tujane mu byo nzoba ndiko ndavuga. Reka dusome mu gitabo ca Yohani, ubutumwa bwiza bwa Yohani igice ca 16. Yohani igice ca 16, dutangurire ku murongo wa 5 tugeze ku murongo w'indwi. Yohani igice ca 16 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'indwi. Havuga ngo, ubu ni Yesu ariko aravuga, avuga ati ngo none ngira ngende kuwa ntumye, kandi nta numwe muri mwebwe arushe ambaza ati uja hehe. Ariko kuko mbabariye ivyo, umubabaro wanyu waciye wuzura mu mitima yanyu. Umubabaro waciye wuzura mu mitima yanyu. Umurongo w'indwi, ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Reka tugeze ngaho. Usomye neza ku murongo w'indwi, Yesu avuga ati ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda. Mwibuke iki ni gihe Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, ariko babwira yuko umwanya wiwe wo kuja ku musaraba wegereje, ariko babwira yuko umwanya wiwe w'urupfu uregereje, harageze yuko agenda mu ijuru guhura na Data. Rero ariko abwira abantu bamaranye imyaka 3 bagendana, ariko bibwira abantu bari bamaze gucika famiye yiwe, abantu bari bamaze gucika sinzi ko navuga ati irigara giwe, abantu bari bamaze gucika abantu bakorana, abagenzi biwe bari abantu arongoye. Mugabo umunsi umwe arabwira ati ebana, murabizi rero jewe umwanya wanje wo kugenda urageze. Ariko rero kuri bo ntiyabaye inkuru nziza, ntiyigeze iba inkuru nziza, kuko bumva umengo bagomba basigare ari imfuvyi. Kuko iyo myaka 3 bari bamaze, ntibari bakigendagenda nk'imfuvyi, bagenda bazi yuko barafise responsable w'ubuzima bwabo. Bagenda bamaze kubona yuko turi kumwe n'umuntu iyo dushonje aragwiza imikate, turi kumwe n'umuntu iyo bazanye amazi ayahindura vino, turi kumwe n'umuntu iyo ibimuga bije arabimugurura. Mugabo uyu mwanya umuntu atubwiye ngo agomba agende imyaka 3 yonyene. Donc ikibazo bari bafise, bari kubibaza ati none wewe ni wagenda, what next? Ubuzima bwacu buzobandanya gute? Ko twari twarahevye vyose dukurikira wewe, none uno munsi urazindutse mu gatondo uje kutubwira ati za projet zose twari twaragize ngomba ndazibatane muzibandanye mwenyene. Uko niko abigishwa bariko baribaza, kubera Yesu yaramaze gusetinga canke gushiraho urugezo rw'ubundi buzima, ku buryo bari bamaze guhonja ubuzima buryoshe bari kumwe na Yesu. Rero hagera ahantu ababwiye ko agomba agende, barambwira ati mutama, kuri izo story zawe ngaho, sinzi ko mwibuka ari umunsi umwe Petero bari kuvugana na Yesu, akamubwira ati bana igihe cyo cyo kugenda kiragiye. Yesu ubwo Petero atangura kuvuga ati ngo biragahera ngo ntibikabe, kubera wewe Petero bari ko nibatira ni umuninja yamagwitse imikate, none agiye tuzokwicwa n'inzara mu gisagara. Twari tukigenda turiko turagendagenda abantu ibihumbi badukurikira, none uyu muninja agiye nta numwe azosubira kudukurikira. Acabwira Yesu ati ivyo bintu vyikuremo mutama, ugumana ngaha na twebwe. Yesu acahindukira amubwira ati ngo Petero, ntiyamubwiye ngo Petero, yavuze ati ngo herera inyuma yanje Satani, kubera yarabizi yuko iryo jambo Petero ariko aravuga si we ariko ararivuga, ariko yaritamitswe na Shetani.
kubera shetani yarabizi yuko Yesu niyapfa ku musaraba akazuka, shetani yarabizi yuko azoba aguye mu kaga, kuko mumenye yuko urupfu rwa Yesu ku musaraba n'ukuzuka kwiwe nivyo vyaduhaye urufunguruzo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Rero shetani yarabizi ati uyu muntu niyapfa tuzoba tugowe. Rero ashagerageza guca mu kanwa ka Petero azumenga ari romantique ati wa Yesu vraiment murazi ko tugukunda vraiment we igumire nga tuzogufata neza, calm down. Yesu avuga ati herera inyuma yanje Satani, kubera ba Petero ntibari bazi ikindi kintu kiri mu kuza mu nyuma. Rero ngaha Yesu arababwira ati ngumviriza ivyoba avantage kuri mwebwe, icogera ico kibamariye nuko ngenda hama hakaza Mpwemu Yera. Doko imandi majambo Yesu yagomba kubabwira ati ego jewe ndakaze, jewe Yesu ndakaze, ariko Mpwemu Yera arakaze kundusha. Rero nimba mwarabonye ibintu twakoze ngaha kwisi, nta kintu na kimwe nakoze nigeneye, niko Yesu yavuze muri Jean 5 ngo ivyo nabonye data akora nivyo nanje nkora, ngo nta kintu na kimwe umwana akora atakibwiwe na data canke atakibonye kwa data. Donc yagomba kubexplica babwira ati umuntu agomba aze nimwibaze ko ari agapetit joueur. Sinzi ko murayibona natwe bwa Kristo benshi biradushikira, iyo bavuze data umengo ni gipapa cera cy'ubwanwa bunini kiri hejuru nyene kiguma kishira ama situation. Yesu nawe umengo ni umuntu w'umueho yadupfiriye, umwana mwiza nyene. Mpwemu Yera wewe umengo nakana keza, umva umengo wona kubita ukagenda urengana. Mugaragonda babwire nti muri Trinité canke mu butatu bw'Imana, Mpwemu Yera si mutoyi paraporo ya data, Mpwemu Yera si mutoyi paraporo ya Yesu. Mpwemu Yera data na Yesu bose ni kintu kimwe. Rero hageze ko uganira na Mpwemu Yera ntiwumva umengo uri kuganira na ya numa bahora batwereka muri filime ya Yesu. Oya, Mpwemu Yera sinuma, Mpwemu Yera sinuma. Kijya ni gicapo baduhaye parapo y'ibintu vyakoreka kera mu isezerano rya kera, kuko hageze ko batanga ibimazi, hari ibimazi batanga vy'inuma, cyari gicapo. Mugabo Mpwemu Yera saga pigeon. Rero kenshi bavuze Mpwemu Yera, wewe wumva iki muri wewe? Niki gicapo ufise cya Mpwemu Yera? Kuko nshaka utahure yuko uyu Mpwemu Yera Yesu yavuze ati jewe hakuno bagumamwe sinobagirira ikimazi cyinshi cyane, ariko ivyo babera vyiza nuko Mpwemu Yera bazako. Hari igitabo cy'umukozi w'Imana asome cyitwa Bonjour Saint-Esprit. Ico gitabo ariko bavuga ati ngo mwaramutse Mpwemu Yera canke Good morning Holy Spirit. Uri kuregisoma uburyohe wumva Mpwemu Yera ahinduka umugenzi wawe. Rero iki cyo nshaka kuba partage muri aka kanya no gutahura facette ya Mpwemu Yera abantu benshi batari bazi. Nagomba ndabibutse yuko Yesu nige yari ngaha kwisi nta kintu na kimwe yakoze yigeneye. Bibiri vuga ati ngo mu vyakoze no mu gice cya 10:38 ngo mwibuke ingene Mpwemu Yera yari yasize Yesu w'i Nazareti. Donc bisigura ngo Yesu n'ivyo yakora byose yabikoreshwa n'amavuta ya Mpwemu Yera. Muribuka yuko Yesu umukiza umwami umusuma Mpwemu Yera muravye aramubwira ati ingo tugende mu bugaragu. Muri Mateka igice cya 4:1 ngo Mpwemu Yera yafashe Yesu amutwara mu bugaragu kugira ngo ageragerezweyo. Ibaze nimba Yesu yagenda yumvira aca bugufi kuri Mpwemu Yera, mbega je nawe turi bande kugira nduce bugufi kuri Mpwemu Yera? Sinzi ko mwibuka yuko igihe umumarayika yaza kuri Mariya yamubwiye ati Mariya uzovyara umwana, Mpwemu Yera niyakuzako azogutera igitutu, Mpwemu Yera niyakuzako. Donc bisigura ngo Yesu ni umwana wa Mpwemu Yera. Nico gituma yavuze ati ngo ikitavyawe cyose na Mpwemu ni icumubiri, ngo ariko iki Mpwemu kiba cavyawe na Mpwemu. Donc bisigura ngo twebwe iyo turiko turavuga Imana nitwe turiko tuvuga gusa ikintu cy'ikiyantite kiri mu ijuru, turiko tuvuga Mpwemu Yera. Rero Yesu yari kubabwira ati ngo ivyo bavyiza kuri mwebwe nuko nogenda, ni kubera mwibuke Yesu yari ku isi yari ahari mu mubiri.
ntiyashobora kuba mu Kinindo no muri Israeli no kumutakura icyarimwe. Rero abantu baba bari hafi yiwe nibo ba beneficia presence yiwe, nibo bantu bunguka, abantu bari hafi yiwe. Mugabo babwira ati jewe bivanye n'ingene nkundise sinshobora kwama ndi mu ntama za Israeli zonyene. Rero il faut ko ngenda hama ngaruke mu yindi foroma yitwa Mpwemu Yera. Rero ninagaruka mu iforoma ya Mpwemu Yera nimuze munyitiranye, nimuze mwibaze ngo Mpwemu Yera ngo nakandi kantu, muze mumenye ko ari jewe, muze mumenye ko ari jewe gusa naje muri forme ya Mpwemu Yera kugira mbe kwisi yose icyarimwe, kugira ngo abari muri Aziya, abari muri Europe, ari mu Buyapani bose bashikirwe, ntibiguma ari mwebwe abigishwa gusa mu beneficia ubushobozi bwanje. Muribuka yuko Bibiri ivuga ati ngo igihe Imana yari mu ijuru n'isi ngo Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'isi. Bisigura ngo Mpwemu Yera arametriza isi gusumba umuntu wese ngaha ku isi. Bisigura ngo no muri business ya ushaka guprospera harakenegwa implication ya Mpwemu Yera, kuko nta muntu n'umwe ametriza business nka Mpwemu Yera, nta muntu n'umwe ametriza leadership cyangwa organisation nka Mpwemu Yera. Kuko mwibuke niwe yashizeho amatanguriro yose, yarashizeho ijuru, arashira y'isi, arashira y'amazi, donc arafise organisation iri avance. Nico gituma ari umunsi umwe wa Petero bariko barigisha, hama abanyabwenge mu vyanditswe hamwe n'abakuru b'amasinagogi babaravye bavuga ati none aba bantu ko tuzi ko batize ibi bintu babivanye hehe? Kuko mu gihe cabo nta muntu yari afise uburenganzira bwo kwigisha ijambo ry'Imana atize ishuri rya theology. Nico gituma mwibuka ko hari n'igihe Yesu aduza biruvuga ati ngo yari mu ikoraniro hamwe n'abantuze n'abanyabwenge b'ivyanditswe, aravuga ati uyu mwana ubu bwenge yabuvanye hehe? Kubera hariho ubwenge bari bafise byasaba ko wiga ibitabo vya Mose. Mugabo aravuga ati none ko tuzi Petero yari umurimi, bambe yari umurovyi, none ubu bwenge abuvana hehe? Kumbe yari afise ikintu kirimo cyitwa Mpwemu Yera. Uwo Mpwemu Yera ari we Mpwemu w'ubwenge. Ubwo bwenge bwiwe bwa Mpwemu Yera kubera bwakorera muri we nta kintu na kimwe Imana yamuhamagariye gukora atashobora gukora. Bene data, ndashaka uve kuri aspect yo kumva yuko Mpwemu Yera ntakiri mu ijuru, Mpwemu Yera ari muri wewe, Mpwemu Yera ari kumwe nawe. Rero Yesu ari kuvuga ati ngo vyobabera byiza ko ngenda, ni kubera yarazi avantage za Mpwemu Yera. Sasa ndashaka twige ku developa imigenderanire na Mpwemu Yera. Bene data, igihe Imana duhaga kiza sikubwira tuze turavuga mu ndimi gusa hama tuce twigira mu kazi kacu tutari kumwe na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera Bibiri mwita mu Kigiriki bavuga ngo parakletos. Parakletos bisigura amajambo menshi cyane. Bibiri ivuga bavuze parakletos canke umwitsa bisigura umugenzi, bisigura umujyanama, bisigura umufasha, bisigura umuhanuzi. Icyo nico Mpwemu Yera ari ku buzima bwawe. Bisigura ngo mu madetaye yose ufise abana ingene uza kubarira ubwenge bwawe ntibuhagije, kuko Mpwemu Yera abo bana arabazi en detail. Rero arashobora kuguha ama instruction y'ingene urera abana bawe. Abantu bakuravira bakavuga ati ujya mu mama cyangwa ujya mu papa, ni umupapa w'akarorero. Kumbe si umupapa w'akarorero gusa, ni kubera arafise umugenzi yitwa Mpwemu Yera. Aziramubwira ati ujya mwana ntuzuramukankamera kuko arafise ikibazo psychologique wowe utazi cyangwa abantu benshi batazi. Rero abantu benshi bavuze Mpwemu Yera twamatumva gusabwa ubushobozi bwo kugwa hasi, abantu bavuga mu ndimi, bene tuge n'utuntu duto cyane papo y'ivyo Mpwemu Yera ari capable yo gukora. Ibaze Mpwemu Yera nimba ari capable yo gufata Yesu akamuhindura Imana, kuko mwibuke Yesu igihe yaza mu nda kwa Mariya, Bibiri yatangiye kumwita ngo ni umwana w'umuntu. Donc nimba arafasha umuntu nka Yesu akamuhindura Imana, wewe ari capable yo gukora iki muri wewe? Ubwo nibwo bushobozi bwa Mpwemu Yera. C'est pas kugira tuvuge mu ndimi gusa, oya ni kugira tuzane, sinzi ko navuga ati ubuzima bwo mwijuru ngaha ku isi mu buryo buri pratique. Bene data, uzobura abantu bose mu buzima ariko ntuzobure Mpwemu Yera nk'umugenzi wawe. En tout cas, kimwe mu bintu nama nimenyereza iminsi yose nuko imbere yuko nkora ivyo nkora naho gatiyara mugenzi wawe ingo tujana aha, kuko mba ndabizi neza yuko tanke ndi kumwe na Mpwemu Yera ndashobora no kwiboma mugabo ndi protege, ndi safe. Ndibuka umunsi umwe ndi ruguru, nkiga ruguru ahantu i Bugarama, chaque vendredi au fait
nari mfite discipline yo kuza ndamanuka Bujumbura kubera umva nakuriye ngaha naba nguma shaka kuguma ndahabona. Sasa harageze igihe ndakubicika ni crise nashaka kuranga n'amahera ya transport. Sasa ndibuka ku munsi umwe vendredi ndiko ndasenga nihebuye kabisa byo kumanuka nabihebye. Donc ndiko ndababwira example ntoyi kugira mwumve mwe mugere nari impliqué mu buzima bwa misi yose, apana gusa mu bintu binini hageze kuri choix de congé gusa, hageze gutanguza ibiki mu tuntu tutu detail. Vendredi ndiko ndisengera mu cumba canje, hama jewe ivyo kumanuka Bujumbura nabivuyemo kuko nagiye consulta umufuko mfise ngaha, ndabona ko nta kiriyo oliyo go consulta umufuko w'ijuru. Sasa ndiko ndasenga ndumva muri jewe ijwi ryamwe mu Yera rimbye ati Prince tekera akabegi kawe hama ugende kwikaburimbo hajya hari umuntu muza guhura. Hama jewe nanje ndatekera akabegi kanje umunyeshiro muri secondaire, hama ndagenda kwikaburimbo. Hama ngeze kwikaburimbo mpura n'umuntu ofite urazi abisi tujije pa hansi. Hari umuntu ushobora kubura ko gati antwi umuntu arasa n'amahera, antuka cha wa muntu Mpwemu Yera yambwiye ashobora kuba ari uca ngira ari lift kiza kurengana ngaha aca ndazi ngira hari imodoka iza kumenya tu. Jewe ninatiye ngaho kwikaburimbo hari umuntu yari yikoreye inkwi, uwo muntu ararengana aca bamubwira ati Ezekiel, antita nigeze zina ganje ko badarize Ezekiel, ndahindukira mbona umutima yikoreye inkwi, yambwira ati sa ati urani sawa turayaga. Ndagerageza kugira icyo bita rewind, kugerageza gusubira inyuma ndaba uwo muntu ahantu ndamuzi uyu muntu tuzinanye hehe nuwa hehe. Uramaze kubona urashaka gutera inkuru n'umuntu ukazura mubaza ibibazo kugira wumve ko uronka basamayele mahano mwahuriye, ndabura uwo muntu ndumva uwo muntu je sindamuzi. Amaciye umwanya kimba tino uri kugira iki, ndambwira ati ngoma ngende Bujumbura. Ati okay. Mu bisanzwe jewe urumva deja ndamuhaye information ko ngiye Bujumbura, umutima wacu sima bati uyu arashaka kuja nshora amahera, arashaka kuja ngenda mu amahera ndamusigire na bakeye. Urumva yabonye umwana w'Ibujumbura yibaza ko amafaranga ari par contre jambwira ati okay. Sasa ndashaka gutekerera kandi ndambwira ati ni bon. Hamaze mbona vanye umufuko umuntu yikoreye inkwi basha jewe sa neza cyane gusumba abantu abana bose twigana hari. Uwo muntu yikoreye inkwi arakora umufuko nza mbona ampaye 2000. À l'époque kuva Bugarama gushika intuze sinzi ubu amahera bigeze ko bisi yari entre uri Bugarama igihumbi canke bakuzimvye cyane 1500. Donc ça veut dire muri 2000 yampaye haba harimo kuva Bugarama gushika mu gisagara no kuva kuri Gardino gushika aho naba n'ayandi yo gufungura udusuguti canke uduki. So ataramuye mahera hama ndagerageza ngo none kubiri kiyamaye acyogeto yayi narishaka kwa gutekerera uwo muntu acarigira. Donc n'uyu saha umbagira ati ujya muntu ninde nta wenzi nimba ari umumarayika yikoreye inkwi nta vyonzi. Donc je tout simplement nzi yuko igihe nari mu cumba hari ijyambye ati genda kwikaburimbo kugira umanuke Bujumbura. Sasa ndiko ndabereka ako kadetail gato tout simplement kugira mumenye yuko bibiri ko tubwira ngo ntitukazime Mpwemu Yera ni kubwineza yacu, si kubwineza y'Imana d'abord. Nikwera Mpwemu Yera aradutahura neza cyane, aratahura ingene umutima wacu utemba ku buryo murambwira abantu rimwe na rimwe hari nabibaza ko mara n'exagera je ndakunda kunyikaho. Sasa arige mu gatondo mbashaka kunyikaho nkumva Mpwemu Yera ambye ati pas aujourd'hui apana no muzi sinahuri gituma iyo avuze ngo pas aujourd'hui yo kawa ntayonwa kubera mbazi yuko we aratahura ningene amaraso indani muri je wagenda. Peut-être yo kawa nari kunywa yari kuduza ndazi ritwe cardiaque ku rugezo nta lisanse gutera. Iyo bibiri kiravuga ati ngo muzonwa ibica ngo ariko ntimuzova, mibaza ko bibiri kwisigura iki. Erega ibintu vyica shishano gusa umuntu yateguye umurozi yateguye nuko ingene umubiri wawe functiona urashobora kwakira ivyo kurya bitandukanye n'ivyo ukeneye. Rero Mpwemu Yera aba ico kina gikonsidera nk'ikintu cica. Rero haragera igihe ushaka gufungura ikintu ukumva nko yavuga ati oya uwo mukate wihoze nacu. Muri Yesaya yavuga ati ngo ni igihe uzo buri kuragenda ngo uzokumva ijiri kubwira ati ca à gauche ca à droite. Ivyo bintu ntibyo bashikira muri ko murataha iwanyu ukumva umutima uri kubyiti umengo woca hari mugabo we wari umenyereye guca hari bene data ntuneglige igyojwi kuko igyojwi wewe ryo rirazi kazoza kose.
rero mugabo wewe uri limite n'ama 5 sens yawe gusa. Nico gituma nk'umukristo turi sanse kumenya yuko iryo jwi niryo riturongora. Narigeze kubabwira umunsi umwe yuko igihe Yesu yavuka bajya abantu bajya aba babita gute abamajusi bajya bamajusi mu kugira bamenye aho Yesu yarari bagenda bakurikira inyenyeri. Donc ntibari bazi exactement bati inaza igalilaya hari hehe, mugabo barakurikira inyenyeri. Uko bakurikira inyenyeri yagenda ibereka aho Yesu ari. Information Yesu ari bari bayifise, yuko Yesu ahari ku isi bari bayifise, mugabo ntibari bazi ahiri. Mugabo inyenyeri bene data, twebwe abantu bavutse ubwa kabiri hariho inyenyeri yaka indani muri twebwe, ariyo Mpwemu Yera igenda iraturongora. Je ndamaze kubabwira yuko kamwe mu kazi nigeze kigeze kwinjiriza amafaranga menshi pour un temps, nakazi nahuye namwe n'umuntu Mpwemu Yera arambwira ati uyu muntu mukurikiye sindamuzi birefu nta biki n'ibiki, mugabo nkumva arakigitara. Bene data ari kubera Mpwemu Yera ntari mu bintu byo kuguma tugwa gusa twuzura Mpwemu Yera tujugumira oyaye, ni byiza birakeneye. Mugabo Mpwemu Yera ari muri vie de tous les jours, ari mu buzima bwa misi yose. Umunsi umwe hari verset biblique ivuga ati ngo Yesu ariko aragendagenda ngo yiyumvamwo umengo yoca. Donc nibi en fait hariho iyo sensation ya guide akumva umengo nari napanze konjina, mugabo hari ikindi kintu ndiko ndumva. Bene data shaka ufite tugerageze kudevelopa iyo migenderanire yo kutangura guha agaciro ijugindani. Kubera iki Mpwemu Yera azi byose, azi ibyo ukeneye byose, mugabo we ntavyuzi. Nimba Yesu yarumvira Mpwemu Yera mu detail ku buryo amubwiye ati tugende no mu bugarago akamukurikira, je nawe turi abaki kugira ngo tumukurikire Mpwemu Yera. Iyindi example nigeze kubaha sinzi ko ari ngaha canke hehe. Donc muba turi muri matinale kenshi mbashaka twiga ibintu biri pratique kugira tubishire mu ngiro. Je ndafise imbwa zibiri. Umunsi umwe izombwa ndiko ndasenga nyene kugira ngume ndabumvisha ko Mpwemu Yera ntari muri vya bintu gusa tuguma dusenga by'amashwadi konje n'ibiki ari mu tudetail. Ndiko ndisengera ndumva instant muri jengi ati Prince izombwa zitware kwa muganga. Hama jena ziraba mbona ntizigwaye, hama simbone niyo besoin ko zitwara kwa muganga uko nari meruka kuzigirisha ama vaccin. Hama entre tigena ariko ndasenga, jena ariko nsengera ibintu by'amafinance, sinariko nsengera ibintu by'imbwa, nariko nsengera ibintu by'amahera, nafite ibibazo byanje by'amafaranga. Me ndavuga ati none Mpwemu Yera arazi ko ndiko nsengera amafaranga, arazi ibibazo nifitiye, none ibi vyimbwa bije gute? None Mpwemu Yera ibi bintu vyimbwa bimweteresa gute? Bimuraba iki? Nuvumengo nazara ibi vyiwanje vy'amafaranga bikemura ivyo bintu vyimbwa bindekereje nzomenya ingene ndabigenza. Mpwemu Yera ambwiye ati ngo zitware kwa muganga kubera kutamenyera ko Mpwemu Yera ari mu madeta y'ubuzima bwa misi yose. Vuga ati hatwa ningere tundazikunda nama inquiétude asanzwe nyene y'umuntu atunze ikintu akunda. Haciye iminsi ibiri imbwa zonje ziragwara. Iyo ngwara bayita niba ari parapapirose, uruzina rgoye cyane. Iyo ngwara normalement iyo ifashe imbwa iba ifise amahirwe cyane yuko ibandanya kubaho kenshi cifu. Hama kugira ndabepanya amadetaye bamwe imitima ntisimbe, izo mbwa nazitwaye kwa muganga, hariho ibitaro byayo nyene ziramara insomene ziri mu bitaro. Hama byantwaye amafaranga menshi, mbuze amafaranga menshi ni menshi ndiko ndayifaranya amadetaye. Sasa ibintu amafaranga menshi kugira izo mbwa zishobore kandi kugaruka kugira ntizipfe. Mugabo mu nyuma ntashe muhira fete ndiko ndiyumvira iyo insomene maze nguma ngenda mu bitaro, ndiko ndaharura ama dépenses byantwaye, ndaharura amafaranga na dépensije kubera tout simplement ku désobéissant. Ijwi ryamwe mugira mbye ati zitware kwa muganga. Ico gihe kuzitwara kwa muganga yari affaire ya 15,000, yari 15,000. Donc muga amafaranga na dépensije n'ibihumbi amajana menshi kugira zikire. Rero cyanibazo fete ingene Mpwemu Yera ubwo bwenge yari afise ku buryo yarazi naho shetani aza guca kugira anyiba amafaranga yanje. Duke Mpwemu Yera igene abandi ko ndasengera amafinance we yaca ashaka kuguma sekiriza
kugira ikintu cyose conyiba amafaranga giciye mu ngwara, giciye muri accident, giciye mu nzira izo zose nikironka aho gica. Mugabo ambwiye ngo ngende ngo nzasitware kwa muganga, jewe sinatahura aho bifitaniye n'amafaranga. Alors que Mpwemu Yera arabizi yuko umugwanizi cyangwa umwansi ntazanwa n'ikindi atari ukwica, ukwiba no gutikiza. Donc kimwe mu vyo yarashaka kunyiba canke yanyivye, ndavyemeye yaranyivye vraiment. Kimwe mu vyo umugwanizi yanyivye ico gihe yaranyivye amafaranga. Amafaranga peut-être yo gukura ikindi kintu, mugabo kubera ntabaye sensible kujiga Mpwemu Yera, nabaye obligé kuya dépense. Mpwemu Yera avugiye hehe? Mu mbwa, ntiyavugiye mu biki n'ibiki. Donc shaka tout simplement mumenye yuko ibindi byose bidushikako kenshi ni conséquence ya désobéissance ya Mpwemu Yera. Umukozi w'Imana Jesumene yavuze ati ngo utudetaye duto mu maso yacu ngo imbere y'Imana aba ari bidetaye binini. Wowe Mpwemu Yera ashobora kubwira tout simplement ati uyu muntu genda umuramutse, wukuvuye ngo none ndamuramukije cyabiki none ibibazo mfise bica bihera none, mais we ni wabizi. Donc bisaba ko Mpwemu Yera tumwizera aveuglement. Imana ntidusaba ko tuyitahura, Imana idusaba ko tuyizera. Sinzi ko murabona iyo uri mu modoka tuvuge nko mu ijoro uduze ruguru, ubuzi yuko mvuye ngaha ngiye Muramvya, mugabo mu ijoro amatara y'imodoka mu kwaka yaka imetero nkeyi. Mugabo bisaba yuko izo metero nkeyi ubanza kuzikurikira, hamuzikurikiye ucubona izindi metero ziri imbere, umugenda buke bw'umubuni metero nkeyi gushika ugera aho hantu ugiye ruguru. Niko bimeze no mu kujana na Mpwemu Yera. Twese ngaha Imana duhamagare kuba abantu bahambaye ku isi, twese Imana duhamagare gukora ibintu bitangaje ku isi. Mugabo twebwe twese turindiriye ko umunsi umwe pufu bizoza giturumbuka utwo tumetero Mpwemu Yera kubwira ati tangura kuzuragira uku ukatuneglige. Mugabo uvuga ati nzu umutwe sindi umurizo nzogira impact ku isi. Mon frère, impact ya mbere ku isi ni gutangura d'abord ko base akajwi ka Mpwemu Yera kaho karakubwira gato kubera ako kajwi gato niko kazokugurura urufunguruzo nubwo muri kazoza. Nagoma ndabibutse yuko David imbere yuko ari umwami yabanje kuba ari hehe, ariko aragira intama, yaguma kwirikira akajwi kamubwira ati bana ubu reva mu ntama, ubu hageze kugenda guhangana na Goliath. Ako kajwi nyene kamutwaye hari niko kamugize umwami. Ndashaka uno munsi mu kazi kawe ka misi yose umenye ko ufise umugenzi wawe ari ngaha muri kumwe, ari hafi yawe cyane, ku buryo ntiwemere kugira esheke yo gukora business wenyene, ntugire esheke yo gukora akazi uri wenyene, ntugire esheke yo kurera umuryango wawe wenyene, ntugire esheke yo kujera ubuzima bwawe wenyene. Nimba Yesu atabujera wenyene, nico gituma yariko arareisisa, reka rero natwe tureisisa. Reka duhaguruke dusenge. Isengesho ryacu ni rigufi cyane, no gusenga tuvuga uti Mpwemu Yera umbabarire igihe cyose nakudesobeyishije, hama umfashe kukumvira mu bintu byose. Mpwemu Yera urabizi ko ndagukunda kandi ndasabye imbabazi igihe cyose ntumviye ijwi ryawe mu bintu bito no mu bintu jewe nise binini. Nukuri umbabarire, hama ndasezwe igihe cyose uvuze ume capacity yo kukumva, igihe cyose uvuze ume na capacity yo kukobeyisa. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen.